Jewe gusa mu byo mpora nikeka penye ndi umwana muto nakunda gusenga nakunda muri Sunday school ko nita ibintu byo gusenga rero nibaze ko mama nyene ariko okay waraciye muri Sunday school ibintu kumbura muri Sunday school nibi okay ndakunda kuririmba cyane nakunda kuririmba kandi doje kuririmba bace batwemera imbombo bakadukinisha uko badukinisha ubu ntivyokunda natekereza ko bakunda kutubwira yuko umwana atazotekereza ntazoronka ikado kubera rero nanje naba numva babivuga uko nyene nagerageza gutekereza kugira nzotomboze mu bandi ariko sinatekereza ngo ni kubera bambwiye ngo ntuzoronka ikado biki nibiko ya nyene narabakalme nyene kabisa ama ni gute wiyumvise ko ushobora kuba umuntu ashobora kuba aririmba indirimbo mpuzamahanga dusangiza urugendo rwawe hama uko nobivuga jewe ubwa mbere na mbere narakunda kuririmba ariko naho nakunda kuririmba sinarifite ijwi ryiza kwishengero barashobora kunyaka microphone kubera nafise urujwi rubi rwose numva ko ari muri baba UI baguma bitanganije batazi kurere narabishaka sinabwa bimenye ariko bakambwira ngo zena microphone ntavyushoboye ariko nkihatira ku nguvu ngati ko biri kose kabisa nzoshika ku indi ntambwe abandi bashikako nzamashema shimira uhoraho haraho yankuye haraho yagukuye haraho yankuye haraho yagukuye kabisa mwamwumvize ati yadukuye mu gazuzuguro adukura no muki no mu marira Nkunde ndakuramutse mushinga nahe mufasoni gwaruka ndabaramukije cyane ndafuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu mwitegezwa kumera leme say thanks to Baba gatikima kuri ni Step Media kuri microphone ijonye kagasore kishima ijonye kagasore kahezagiwe n'Imana ijonye kagasore gakora iby'Imana ikunda uno munsi ndavuga yuko umunsi dasanzwe natewe iteka numwe mu bene mama aririmba indirimbo mpimbazamana naho nashobora kumubazanira hano kugira ngo dusho kuyaga kuri bina biriye ntavuze amajambo menshi ndazi yuko menshi mwifuza kumenya nindi je ndamuzi kuri Sierra ku mazina yahawe n'abavyeyi sishimye ko yavuga mu yaje ryonze ni Sierra ngira arafise irindi ry'ubuhinyanyuzi irindi ryo kugirane ry'ubustare je niko nshobora kurikoresha sinzi mugabo je ndamuzi kuri Sierra numwene mama hano nashobora kumubazanira kugira ngo tumushigikira afise impano idasanzwe n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana naramuwe ndavuga ati kubera iki turazi ko kuri Step Media basanzwe bakunda abana bakiri bato bafise impano kandi banakoresha muri za mpano zo guhimbaza Imana ndazi yuko benshi muko muri fuza rero kumenya kugira ngo tumwakirane igishika nawe numwe atarugundi n'isukari y'abafana n'umunyu w'isi n'igitenge cya Kotebu so reka tuanze tumwakire honor du pays honest du pays always reka dufata kanya tumwakire Sierra biri gute sawa umeze fresh ndashima reka amasoni turiho turavuga nuko vuga neza ni sawa ndashima Imana ego nanje ndashima Imana nubwo utabimbagije kenshi ndumuyo waye umeze neza ariko ego meze neza uraberewe merci agozi ije mbabambere ndabikubwiye arundi abikubwiye ndababaye abantu ubu twese dusigaye tubona umeze neza ariko ego ndashima kabisa ramutse rero abakunzi biwacu ndazi ko ari rya mbere bakubonye ndabaramukije mu izina rya Yesu abariko badukurikirana bose amahoro y'Imana bane namwe nkuko mwavyumvise bavuze ngo nitwa Sierra ariko reka ndavuge yose ku muzina abavyeyi bampaye nitwa Nzoyisenga Sierra nkaba ndi umuririmvyikazi eko bamwita ni Nzoyisaba Nzoyisenga yega mfise umusheri witwa Nzoyisaba niyo mpamvu niyo mpamvu dusenga Sierra Nzoyisenga Sierra ndarushe mbe mu bintu byinshi subiramo Nzoyisenga Sierra warabajije impamvu abavyeyi bakwise izina oya Weriki nkaje izina ryo wanje narabaje barambwira ati impamvu we twakwise iryo zina sishimye kurivuga ko je izina ryo wanje rirakaze gose bambwiye yuko nubwo si kwiyemera oya niko bambwiye kandi umwana wanyuma ndi umuhererezi bace banyita akazina gahwanye n'igihe navukiyemo niyo mpamvu mama yambwiye izina ryo wanje
impamvu warimaye nige we nawe nturavugana n'umuvyeyi mugati mama ko ikiwanyise kano kazi je gusa mu byo mpora nikeka penye ndi umwana muto nakunda gusenga nakunda muri Sunday school ko nita ibintu byo gusenga rero nibaze ko mama nyene ariko okay waraciye muri Sunday school ibintu ukumbura muri Sunday school nibi okay ndakunda kuririmba cyane nakunda kuririmba kandi doje kuririmba bace batwemera imbombo nze nabikumba je ndenda kugura iyo mbombo urukumbuye cyo kintu ndacemye ndayikugurira okay rero bakadukinisha uko wadukinisha ubu ntivyokunda mbona uvuga yuko je ndafise ibintu naciyemo nkiri umwana nakunda kugorana cyane mu ishuri ubu muri Sunday school ntiwe muri babana bagorana oya sinagorana natekereza ko bakunda kutubwira yuko umwana atazotekereza ntazoronka ikado kubera rero nanje naba numva babivuga uko nyene nagerageza gutekereza kugira nzotomboze mu bandi ariko sinatekereza ngo ni kubera bambwiye ngo ntuzoronka ikado biki n'ibiko ya nyene narabakalme nyene kabisa atubwiye ibintu bikomeye cyane ni Siela umwigeme wanyu ko naje kubabwira rero indirimbo mpimbaza afise n'urubuga rwiwe ariko byose turaza kubishika ko reka rero tubanze atuyagire urugendo rwiwe rwo kwisanga muri bino bintu urimo wisanze gute mu bintu byo kuririmba indirimbo mpimbaza hama ni gute wiyumvise ko ushobora kuba umuntu ashobora kuririmba indirimbo mpimbaza dusangize urugendo rwiwe hama uko nobivuga jewe ugambere na mbere narakunda kuririmba ariko naho nakunda kuririmba sinari mfite ijwi ryiza kwishengero barashobora kunyaka microphone kubera nari mfite urujwi rubi rwose numva ko ari muri baba UI baguma bitanganya batazi kurerera narabishaka sinabwa bimenye ariko bakambwira ngo zena microphone ntavyo ushoboye ariko nkihatira ku nguvu ngati ko biri kose kabisa nzoshika ku yindi ntambwe abandi bashikako rero imeze kugenda uko hama biraza buke Imana iranshoboza genda ishoboza ndamenya gushika n'ubu hama wambajije ku bintu vyerekeye kuririmba wavyisanzemwo gute jewe sinari nzi ko noshobora kuririmba indirimbo sinari nzi ko noshobora nyine gushinga indirimbo ku YouTube ahubwo narabivye abandi urumva je mu mutwe n'ivy'ababiriyo ariko hariho uwundi muntu yakunda kumbwira Siela ushobora kwandika indirimbo hama nkagukorera buri kimwe cose nyine nkibazana ibintu byo gufyina sinavyitaho rero kama duhuye mbere hagiraho numva menga ntiyoguma bimbaza kuko nabona ko bitobaho bitokunda ariko harya isaha Imana itaragera ntibiragera ariko iyo igeze byose bigenda neza rero ikintu rero kitaragira nyine mwanya wacu ntigikunda kuko haba bagumambwira twogufasha muri studio biki n'ibiki ariko sinavyumva n'uwo mwanya ntavyumva igihe nice bwagira ariko igihe carageze numva nyene no kwandika indirimbo numva no ririmba Imana yanshoboza rero bigenda neza nkuko muri ko murabibona anuvuga yuko jewe nkiri munyeshuri barakunda kumbwira je ko nari umuntu nkurikirana cyane jisho sinzi kumuzi ubwiza akantu kaga ukasuye yaca gatora akaca gapostinga rero je nari umuntu nari meze uko kwishura abantu benshi bakakunda ngo uzomenyesha makuru mugano uvuga yuko sindagira ku ndoto zanje ni intambwe mugaho bigeze ndashima Imana we nawe nta muntu yigeze akubwira ati we turabona ino mpano ejo canke hirya ejo ni wabandanye urashobora gushika ku ntego yawe hama benshi barakunda kubimbwira kandi barakunda kumbaza uzoga umubandanya kubera benshi birakunda kubagora ugasanga basohoye indirimbo imwe cyari kirekire badasuye gushaho iyindi canke basize ko zibiri birarangiye benshi barakunda kubibona rero nanje barakunda kumbaza none nawe bimeze gute urabona ko uzobishobora urabona ko uzobandanya nkagati je nzobandanya byose muri kumwe n'Imana nta kidashoboka kabisa jewe navuga yuko nakubwiye ingene je nagiye kwisanga muri bino bintu narakunda cyane gukurikirana umuntu bita Justin Gaël kumukubito ndakunda ingene abazi ibibazo narumva umenga niwe yanyespiye kuza muri bino bintu nawe nindi inspiration zo kuririmba kumva yuko nawe ushobora kuza imbere y'abantu inspiration wazikuye kavuga ati jewe umuntu basi bitewe nuko ingene yarimba narumva yuko naje nshaka kumera nkawe
Majambo make ushatse kumbaza umwidore wawe basi umuntu noshobora kwigira ko canka nkara okay. Cyambere na mbere ndakunda Daniela Koze ndamukunda bon na Ruvera nayindi siri gutegeza kuvuga Ruvera abantu benshi abacanga abakobwa benshi bari mu ndirimbo mpimbazamana canke bakunda kora film Ruvera akunda kuvuga yuko arabatera intege cyane zo gukorana cyane nawe tuvuge ko ari uko mbo mu bikorwa by'akora ndiko ndabiraba mbo ni sawa kandi numukobwa ashoboye naho hashaka kuzibisuriranya bingena gute awe abazicariko rero mu gihe abazicariko nkabona ukuntu ariko avyitwaramo biratuma nanje binyigisha nkavuga ati nanje aho ndashaka kuhagera ndabona ko nanje ndanyine nkaraba hari ukuntu uraba umuntu ibihari karacamwo nkabona nanje ibintu bishikako biva n'ukuntu ariko aritwara ndabona nanje ukuntu noshobora kwitwara mu buryo nk'ubwo ico guhuza nawe ni kihe kintu musaba ikintu novuga ati reka mvuga uko arabona Aruvera bivaye n'ukuntu ndamwumva cyangwa abantu bavuga hirya no hino bakavuga ibintu byinshi cyambe na mbere no mubaza umutima afise ingene umeze kuko amajambo aracana intege cyane cyane rwose aracana intege yego rero bivaye n'ukuntu nawe avyitwaramo nivyo nanje nshaka kumenya kabisa wavuze yuko bitewe n'uko ngene we vyaciyemwo amajambo bamubwiye intambara yagwaye mugabo bivuga mu biganiro nimba ubikurikirana sawa kabisa none muhira kwisanga muri bino bintu bavyakiriye gute birabatangaza bo hari umuntu ushobora kubona nyene uri kuramuraba ingene ameze ukuntu nyene ntumwimvire ko ikintu kanaka ko yoshobora kuba naka cyangwa iyo meruko rero mu gihe babonye ko maze gutangura ibintu byo kuririmba byo kugira ante byarabatangaje n'ubu biracabatangaje uvuga yuko naje uyu munsi wa mbere bambona muri ibi bintu baravuze ati muhungu wacu biradushimishije cyane hama umuntu haragufasha mu bikorwa byo ngerageje kuraba ku rubuga rwa YouTube indirimbo usohora nyinshi uzisohora zifite n'amasanamu muga benshi novuga yuko mu gusohora indirimbo nta masanamu ziba zifise we nawe tuvuge yuko ufise abantu bagufata ku mugongo canke ni gushoboza nyene bwiwe bavuga ati jewe nararondeye ndavuga ati sinosohora indirimbo ataho clip ifise bon naciye hirya no hino ndafise umuntu ariko arabimfashamo kabisa ndafise manager warafise manager anavuga yuko buri muntu wese yari mu bikorwa runaka nka bamwe mu baririmbyi murakeneye kugira ama featuring ama collab hamwe n'abandi baririmbyi muri projet yo gufise zuzoba zirimo nabyo ndabishaka mbo nta kibazo nakubajije tugerageje kuraba umuntu akivuka impano yiwe kiboneka asura indirimbo ari audio ni baki basorana clip mwa turabona yuko wewe Imana yaraguteye iteka uzifise n'amasana ni bya bintu basi navuga umuntu wese afise igihe ciwiwe kabisa kandi nabonye bigoye kwinjira mu gihe c'umuntu abari mu biragoye rero mu gihe uba uri mu gihe ciwawe nimba Imana yakwandikiye yuko muri ivyo bihuzo burimwo uzo kuri indege kujya kwa bisi uzo hari amahera bikanagucanga tegezo kubaho kandi chance ziratandukanye kabisa ndashobora kugira chance nyene yo kuronka umugabo nkagendwa nyene n'ubundi nyene usanga agite mariage kabisa biratandukanye mu ndirimbo ziwawe kuri YouTube channel Bajya kuri YouTube bisanzwe bitwa gute? Nzoyisenga Shere. Nzoyisenga Shere. Ryari ndi nyene. Kabisa. Hari ufise indirimbo zibiri kuri YouTube yawe. Ego. Muri ziriya ndirimbo zibiri. Turifuza yuko ushobora kudufasha ukatubwira message yari irimo wari kushaka gutanga mu bakunzi bawe. Yari hari ya mbere nza amandirimba. Iducishirize ko kugira ngo uce tuje no kuri message wari ushatse gutanga. Nderirimbe. Ego. Gato gusa chama cyo tuja ku Nzama ndirimbira uhoraho nzamashima shimira uhoraho araho yankuye araho yagukuye araho yankuye araho yagukuye kabisa
urahejeje okay. cyangwa urahejeje musime ngo urahemurutse. Ibuka nshuti yanje, ibuka bya bihe byari bikomeye ku buzima bwawe, ibuka ya nzara wagiraga, ibuka bwa bukene wagiraga, ibuka y'amarira wariraga, ibuka kagasuzuguro bagusuzugura. Nzama ndirimbira uhoraho, nzama shimira uhoraho, haraho yankuye, haraho yagukuye, haraho yankuye, haraho yagukuye. Kabisa mwamwumvise ati yadukuye mu gasuzuguro adukura no muki no mu marira. Buri muntu wese mu kuririmba indirimbo hari igihe aririmba indirimbo bitewe n'ibihe yaciyemo. Ibyo bihora biciyemo. Ayo bimwe nyine naciyemo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. So novuga yuko impamvu nenda kwagije uko kugira ngo abantu baze gutahura message uza gusigura nasha ko turirimbire hama message nayo yari iyihe target wari ufise mu bakunzi biwawe canke mu bantu yari iyihe bitewe na music wari warekora. Hari igihe ushobora kuba mu bintu mu bihe bibi kabisa, hama bigashika Imana ikagukura muri ivyo bihe bibi ikagushira mu bihe vyiza. Rero wabishikamo ntushobore kwibuka aho wavuye. Rero nashatse nyine kubakangurira mwibuka aho mwavuye, ubuka yanzara bwa bukene iki, kwera benshi baronka amafaranga bakashe bagirana bwa bukene iki n'iki, urumva. Rero nashaka nyine ndabibutsa aho bavuye, bamwe Imana yatejeje imbere kabisa, bikunde tuyishime. batubwira ibintu bikomeye cyane, ariko hari akantu nifuza kubaza kuko je hari ibintu byinshi bimbako sinzi ko bibaho je nyene ngira n'abandi birababako. Byarano muranandikira mba nifuza ko twokorana banyishure muganda bitahora ko ari kumboza kazi usanga nta mwanya baronka. Bihora bishika ukandikira nk'umurimbyi runaka ukavuga ati ndifuza yuko mfasha umama ide cyangwa dukorana indirimbo amaka kujya sine ntiyakwishura. Aya nibuka umuntu nigeze kwandikira gusa sinamubajije ibyo koko sinabwa byinje mu byo kuririmba. Yari Alvera. Naramwandikiye nyene ndamubwira ati ibikorwa byawe ukora, film ukora, kora filme akina yahora akina nyene zirandyohera. Rero nabuvugishije nyene amara aranyishura. Mu majambo yakubwiye? Oya nta majambo menshi yambwiye. Bivaye n'ukuntu namubwira ati n'ukuri ibikorwa byawe birandyohera. Acanyishura mu blessing. Yego. Nta kibazo. Uno munsi navuga yuko usanzwe uri muririmbyi. Kuba nawe bifuza gukorana nawe. Zogenda gute bokuronka ko twumvise uri muri management? Yo nenjewe. Mu byo gukorana Alvera. Oya wewe nk'abandi bantu bifuza gukorana na wewe nyene abantu musangiye akazi bari mu ndirimbo bimbaza amana nyene. Bifuza gukorana nawe ubwo kuronka gute? Bondo nka gute? Ntibyogorana ko bambona none nimeho ziwanje. Oya je cyako barinda guca iwanje bakwironderere uko mu byiwawe sindimo. Barinze bagomba kundondera bica bisiga camvuga nimeho ziwanje. Zivuge ntaco bitwaye je ko abantu igihe banyandikira ngurumva ngo umuntu gusanga ibintu ntibindaba. Je ko sisanzwe ndi muririmbyi sindi mu manager. Muga nka wewe ntaco bitwaye usize nk'akanimero ku buryo ejo canke hirya ejo ashobora no gukenera ubundi umenyesha makuru akifuza ko mushobora gukora akuronke byoroshe. Ni 64 570 880 kabisa. Uko je yo nshavuye umuntu muranda mutamuri mikashi nta kuntu wocu usiga nakari mikashi jewe nakubwiye je yo nshavuye ngo ndashobora gushika muri nka shavura nka cyane mbira ugwari mikashi aya byose birakorana nta kintu akazina muri mikashi nzoyisenga siera ryari ndi nyene nirihinduka ku mbuga ziwawe zose usanzwe ukoresha ni YouTube gusa cyangwa na Facebook na uko novuga yuko uraduhaye nimero mugabo hari abandi bantu bashaka guca kuri Facebook kugira bakuronke kuca kuri Instagram cyangwa bakuronke cyangwa kuri TikTok. Icyo ndabasaba bamanze bambabarire gato. Sindi ko ndakoresha no Facebook na TikTok ariko
iyi ndwi turiko ikavamo ku yindi ugenda gusabye ubikure mu nzira kabisa ko jewe novuga yuko nta kibazo kuko benshi yuko birabatangaza ukuntu ariko ndabikoresha kuko novuga yuko biri nagufasha na promotion ego ndavyumva kandi nivyo kandi ni vyiza ariko kuba ntarabibwira hari impamvu ariko iyi ndwi tuvamo ku yindi dutangura bisi impamvu yo kuririmba reka tureke kumugira promotion so wakoze kubana nanje muri kino kiganiro ejo canke igihe ejo ndagusabye ndinze kukurondera kandi uzodukundiraga mabuja nta kibazo yes bakunzi ba Step Made nari kumwe na Ciela umwene mama yababwiye afise urubuga rwe rwa YouTube channel genda mu mushigikire mumwereke support n'impano novuga yuko nshasha Torrance turazi yuko abana babigime kenshi batinya kuja mu bintu bya music kuko abantu benshi baba batabura ngo ugiye mu busambanyi ugiye kwidandaza mugabo yarafashe yihangira avuga ati jiwe negerezwa kuja kuririmba kugira ngo ngerageze kugaragaza impano yanje nimba waravyiganiro cyose ukabana natwe making sure ko muzogira subscribe kugira ngo muzuko muri exclusive nk'izi zigiye zitandukanye yari Ciela yababwiye ku rubuga rwiwe yitwa Nzoyisenga Ciela ariko indirimbo ziwe zibiri uno munsi nimba imwe yari ifise 1k turifuza yuko ija kuri 5k kugira ngo ashobore gushigikirwa ko nta kintu kibabaje nko gukora ikintu mu ukabona naho kiva ntaho ko kiraje so kuri wabanye natwe ndagushimiye ugira umunsi mwiza ntavuze amajambo menshi reka mvuge peace out.